Igihugu kitega iki kuri bo mu kwitega kuri abo ba influencer nuko nabo nyene ico kintu twateguye cyo kugira ngo tubakonekte hanze, ico kintu twateguye kugira ngo tubigishe, kugira ngo turondere izo mpano zabo, twateguye kugira ngo tubahe ingufu kisa soit kuri accompagnement kugira ngo tubashe kubafasha kugiringa nayo entreprise manini bahiriwe bahishije hano ho dufise na menshi. Iyi edition dufise menshi azoza gushika muri December muzaba mumaze kuzibona nyinshi, hari igihe boca bagira chance yo kuba babanje kuba connect canke bakaronka amamarche mwizo nyene tuzoba turi kumwe, kuko tuzoba zabakurikiranye guhera mu ntango gushika ku munsi wa FM, tuzoba zarababonye, tuzoba zarabumvise n'ico bashoboye. Rero mw'ico gihe ico igihugu citega kuri bo niyo contribution, iyo impact batera muri societe kugira ngo babashe kuduha umurongo mwiza, babashe izo mpano zabo babashe kuzibyazamo amafaranga. Niyo mpamvu mubona ko n'uno munsi twadugije ubushimwe kuko twabivuze mu ntara, twaradugije ubushimwe kugira ngo nabo babashe kugira ico baronse mw'ico gikorwa, babashe no gucrea n'umugambi canke bitunganiriza umurimo wabo nk'ayo mafaranga si make, ni menshi ashobora kugira icyo agufashije. Hama tugerageje gufashanya nuko abo bazoza kwiyandikisha, website iratunganijwe neza, utunenge twaba twarabaye mu mwaka uheze kijanye na website kego kijanye na situation twese tuba turimo, esa soit ya connection canke yiki, utwara gitunganije neza. Website iratumbereye nuno munsi, abaza kuja ku ma platform ya Irebe uraza kubona link, mwongere munabone n'amakritère y'ukungene tuzobatora ico bazorabira kugira ngo umwe wese azoje kwiyandikisha kuri iyo website yabanje kuraba eske byankenerwa ndabifise, eske byankenerwa ndabyujuje. Hama tugerageje kuja ku kibazo ca kabiri, yabajije ati hari abaje barasezerana ibintu ariko mu nyuma imwagira suivi mu mutubarize, cyose kigaruka muri ya commission bakuze iri ku muhanda itajeje kugira ngo ize kugira ngo mbize en place y'ahantu habera conference de presse, jeje kugira ngo yicare ikurikirane ikintu cyo kimwe ku kindi, esa so kujanye n'amadocument, esa so kujanye n'ukungene yotegurwa muri kazoza. Abo nabo ntimubone ngaha twicaye turi batatu, hariho groupe nini inyuma duherekeje kuko turi no muri wa mugambi wo gukorera hamwe. Irebe event canke Irebe company yaragerageje iregeranya impano nyinshi, abafise ubumenyi bwinshi butandukanye mu bijanye no gutegura bino biteramo, gutegura no ma awards, gutegura no ma competition, gukurikirana ubuhinga bwa none ayo ma website, gukurikirana izo mbuga, gukurikirana ivyo byose. Barabegeranije babashira hamwe kugira ngo dusohore ikintu ciza. Nimba turiko turakora event kugira ngo tuvande image nziza mu makungu y'u Burundi, bisaba yuko twegeranya izo mpano zose mu kuza kuvanda image y'u Burundi mu makungu, mu byiza byayo, muri hospitality n'ibindi. Ntituja kuca dukoresha abantu batari experimente mw'ico gikorwa, twagerageje kurondera abafisa experience manini kugira ngo bino bikorwa babikore neza. Niyo mpamvu abantu bose baba bafise impungenge canke bafise ubwoba ku tunenge twaba twarabaye mu mwaka uheze, uno munsi twarakosoye rwose. Nibaza yuko hama ico naco kica kiza kwishura ku kibazo kijanye n'ivyo bari babajije kare, kivuga ngo mbega ko hari imyidogo yabaye ku bahiganywe yuko bataronse ubushimwe mu gihe nabo bari babona ko ari aba influencer. Inshuti zanjye bagenda babwire yuko igihe cose habaye ihiganwa, igihe cose habaye gutoramo uwa mbere, kubera uwiyandikishije wese abazi ko ari uwa mbere, habaye umusumvya hategereza kubaho umwidogo, kubera deja ubwiwe yari afise confiance muri we canke espoir muri we yuko aza kuba uwa mbere. Rero aciye ahurira kuri marché canke kuri terrain n'abantu bamusumvya canke n'uyundi amusumvya muri iyo domaine, hategereza kubaho abacamanza. Abo bacamanza nabo babaserukira Imana muri rino higanwa, nibo bavugisha ukuri tuba dufise, nibo baraba ivyo byose ivyo byankenerwa ko bifise, nibo begeranye n'ayo manota. Hako ico nobasaba mwebwe muzogerageze kubikurikirana, ukababwiye aho bizoba biriko biraca ni ku ma platform yose ya Irebe, kesa so ya FM canke ya media kuri YouTube, murabe kumwe biriko birakurikirana kugira abo bose mwumva ko mushigikiye mubaha ayo manota yayo.
icyo kijya kibandanya na n'icya website yuko ntihazoba ingorane n'imwe kubijyanye n'uko bazotorwa cyangwa bazokwiyandikisha kuko website yacu ifise umu expert cyane kuko twaba tuyikoresha no mu bindi bikorwa abo bantu turamaze kubakoresha no mu bindi bikorwa turamaze kubona yuko mu website atangora n'imwe rero mutwizere kandi nk'uko mwabikoze mu mwaka uheze y'uno mwaka iraje ifise iyindi shusho kugira ngo ibashe guhindura ibyo muba mwarabonye nibaza yuko nk'uko yabajije Mika akagorane karatorewe umuti ego ibibazo byose ndibaza ko byoba byishuwe urakoze cyane bikomeye kuko nimba waragize impano waragize bakwe cyane waragize ako kantu Imana yagufyondeye cyo kuba ushobora kuinfluence abantu reka ntibiherere ngaho reka biherere yuko ushobora kugira nawe icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu reka tukwereke yuko iyo mpano Imana yaguhaye yongerera Imana yaguhaye ishobora kugira ikigufashije nawe hama igafasha n'abandi bagukikuje nk'uko nawe wagerageje kubikora rero tugerageje gusubira gatoya mu ihiganwa riheruka nuko watsinze mwese mwarambonye mwese mwaramukurikiranye mu nyuma yagiye araronka andi mantu kwiza mwitaho akaronka amakontra akaronka ikintu cyose gishaka gushikana rero muri iki cyumviro cya Irebe Company ikatubandanye twese tugifashanya kugira ngo tugishikane kure hama nabo ba influencers bashobore kugira ico baronse muri bino bikorwa rero nk'uko biri mu ntunganyo canke indinganizo canke integuro kino gikorwa nuko mw'iki gihe evenement canke Irebe Best Influencer evenement izoba itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri 2025 ati rero iyo evenement izoba canke iryo higanwa rizoba ritunganijwe gute nuko bivanye nuko twakoze mu mwaka uheze uyu mwaka twarashizeho ico bitwa amakategories kugira ngo tubatandukanye ntimuvuge yuko mwese mwagiye guhiganwa kumwe kandi mudakora bimwe niyo mpamvu twaciye twiyumvira icyo kintu cyo kugira categories bamwe baje guhiganwa mu makategori basanzwe bakorera canke mu mice basanzwe barimo kesa swa muri ubworozi kwihangira umurimo canke entrepreneurship canke sport na art byose bizobe bitandukanye ku buryo tubapima bivanye n'ukungene bose bagiye barakora mu bikorwa byabo hama turavuga ati ikindi twokora nuko tuzoduza ubushimwe bose bashobore kugira ico baronse kugira ngo ubushimwe bukire ico buzobafasha muri kazoza kabo mu buzima bwabo ayo mafaranga bazoyakoresha mu bindi bikorwa basanzwe bakora canke biteza imbere mu ivyo bikorwa byabo ikindi kandi nuko twashizeho kampanye yo kubigisha kubashira ku murongo kubakaburira ubwenge canke kubaronderera abantu bafise experience nini cyane n'iyo domaine bagiye kuinfluenceamo bashobore kubafasha mu gutunganya neza ivyo bikorwa byabo hari abantu bibaza yuko kuba influencer ari kugenda ugatora telefone ukaja kuri TikTok cyangwa kuri Instagram ukaja kuri WhatsApp ukifata video and then ugashira kuri kuma platform ukaronka ama like menshi ahubwo turwanire yuko uko kuronka ama like menshi bigize impact muri society bigize icyo bicontribute muri ubwo rugendo n'igihugu kirimo rero ivyo nivyo tuzoshiramo iyo kampanye kugira ngo bashobore kwigishwa barabe kumwe badirija izo mpano zabo barabe kumwe nabo basigura canke abo vyega bashobore kubashikira byoroshe ivyo navyo biva ku nyigisho biva ku bikorwa tubazobakoresha biva no kubaha espace isumba yindi bari basanzwe bafise donc dufate ko bari bafise ko influence muri domaine ya agriculture canke élevage urakugerageza kumuhigira abantu bashobora kumufasha nk'ivyo bikorwa bashobora kuba bafise n'ubundi bumenyi byinshi cyane bwiyongereye kw'ivyo bintu asanzwe akora rero nk'uko biri mu nteguro nuko iki gice cya kabiri cya Irebe Best Influencer yateguwe na Irebe Company ariwe muvyeyi wa Irebe Event nuko twashizeho amakategori ane niyo art culture na tourisme ariyo kategori ine abo bose bazohiganirwa hamwe hama sport ni kategori yindi environnement ni yindi kategori hamwe na kategori ya nyuma ariyo ya entrepreneuriat
ariko rero Irebe event yariyumviriye kandi ati reka turondere n'umuntu akiriko araduka, niho mpamvu twaciye dutegura agashimwe k'umuntu yitwa best upcoming influencer. N'icyo gihe rero umuntu azotorwa canke azoba prime muri azoba abaye wa mbere muri kategori ya A culture na tourisme azoronka ibahasha y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Hama uzotorwa muri sport nawe azoronka ibahasha miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Hama uzotorwa muri environnement nawe azoronka miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Muri entrepreneur nawe aronka miliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Upcoming influencer azoronka umuliyoni. Hama rero inyuma y'ivyo byose uko murazi yuko mu madomene yose hari igihe haba harabaye umumeyero, haba harabaye umuntu wese yadushikanye ahandi hantu, yaduhinduriye ivyiyumviro akadukura muri bimwe, kese saba bari muri sport, kese saba bari tourisme, abari muri environnement, akatwinfluencer twese ugasanga twagiye gukora ikintu kimwe, akatwinfluencer twese tukaja muri mu kintu kimwe. Niyo mpamvu twaciye tugira ati reka mw'ivyo byose turondere meilleur influencer canke iyo best influencer. Niyo mpamvu twaciye tuvuga ati uwo muntu umwe azoba yarabadominye canke yarabinfluencer abo madomene yose tuza tumuhigira ibahasha y'imiliyoni 5. Nivyo urashobora kumva yuko amafaranga ashobora kuba ari make canke ashobora kuba ari menshi bivanye n'ukungena umwe wese ayakira, ariko twebwe igihambaye ntabwo ari ibahasha, igihambaye n'ivyo tuzomuha ako, kuko twarateguye komisiyo izomwakompanya aba bose bazoba babaye prime muri periode yose y'umwaka, kuko murazi yuko rino higanwa riba ku mwaka ku mwaka. Tuzorondera hariho komisiyo isanzwe ihari izobakompanya mu bintu byose bazojamwo. Iyo komisiyo harimo abantu bamenyereye kudiringa amamashe, bamenyereye kuvugana n'ayo ma entreprise, urabona ko deja no ngaha dusanzwe turi kumwe, bamenyereye kugira amakonta kugira ngo umu influencer niba aronse marché dufate kuja kugira publicité y'ahantu runaka ntazotahane amafaranga y'intica ntikize. Hari haba expert bazi kugira amakonta, bazi no kudiringa ayo mamashe, bazomufasha kugira ngo iyo kontra ronse imufashe no munsi, imufashe no mu myaka iri imbere, imufashe n'igihe azoba yaraheje kuba umu influencer, yaraheje ku'iyo manda yiwe murambabarira. Donc niyo mpamvu rero ikintu gihambaye twe tubona muri higanwa nuko twarondeye iyo komisiyo ishobora kuzomwakompanya mu buzima bwiwe bukurikira inyuma yo gutorwa. Rero hazoba hari yuko hari komisiyo, iyindi komite ya jury, abajuriste beza cyane bafise ubwenge bwinshi, bazi ivyo bintu cyane rwose kudusumbya canke kubasumbya n'abandi bariko baratwumviriza, ariyo izo bigizwe n'abantu 5 kugira ngo batange amanota kwabo ba influencer kugira ngo dushobore gutoramo bose uko bagiye baragira. Donc ivyo navyo bizoba gute? Bizoba bivanye n'amanota bazoba batoreye muri public, amanota bazoba bivanye n'ukungene bazoba batoye. Murazi ko n'umwaka wese twakoresheje website, rero nuko bizogenda jury izocikopta ayo manota yose yegeranye, hama idutorere uwabaye wa mbere ninde muri kategori iyi, uwabaye wa mbere ninde yashoboye kudomina ama categories yose. Ico naco kizoba gute? Hazoba hariho website itangura uno munsi nyene duhejeje kulansa kino gikorwa ku munsi wa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2025. Hariho website ihari kugira ngo dufashe abantu bose bashobora kwiyandikisha, aba bantu bitwa ba influencer. Iyo nayo izo biri mwiki, izo biri nk'amakriteri, bimwe bintu byose kurabisha yuko ushobora kuba uri umu influencer bivanye n'ivyo bazoba bashizemo. Hariho komisiyo iraba iyo website ihari kugira ngo dufashe kugira ngo wiyandikishe neza utogwe. Hama iyo website izodufasha kandi muri kazoza kugira ngo dushobore gushaka amajwi, dushobora gutora aba influencer bacu, kuko twese turafise umuntu yatwinfluenceje turashobora kumuhisha. Nuko rero murakoze, sinzi yuko hariho ibindi bibazo canke ico CEO ashobora kunyunganira. Hama ku kindi kandi nuko twogerageza guhamagarira ama entreprise ari hano mu gihugu cy'u Burundi canke asanzwe akorera mu mahanga ashobore kuza kudushigikira. Urabona ko turi kumwe ngaha na Assurance Big, murabona ko ikora byinshi cyane, ibaza ko aza kuronka n'akanya kugira ngo dusigurire exactement la service nshasha bafise. Hama turabashimiye kandi Assurance Big ko bafashe ya mbere kugira ngo babashe kudushigikira muri kino gikorwa, kandi na Ora Group naho mutayibona ngaha imbere turi kumwe mu bikorwa byose, yaba ivy'uno munsi n'ibizokurikira byose gushika evenement ihere. Turahamagara rero abandi bose bafise ibyo bashaka kumenyekanisha, bashobora gukontribuwa muri kino gikorwa ca kino gihe, bashobora gukontribuwa mu iterambere ry'ugwaruka.
kuko byose bishingiye ku rwaruka. Nyemba hari kitariko kirakunda uno munsi ugwaruka nizo nguvu nkuko baba babitubwira, nizo nguvu za kazoza, nizo nguvu ziyo mbona kazoza. Donc twese dufashanye kugira ngo duterere urwo rwaruka turuhe inguvu mu bintu byose biriko urakora, kuko muri mu mbona kazoza dufise ya 2040 2060 turakeneye yuko mu madomene yose hazoba havise ikintu hakontribuwa umufuko wose hajyayo amafaranga mu madomene yose yo muri, kuko si bose baja mw'iki, si bose bakina umupira, si bose baririmba, ariko hariho abarima, hariho abagira iki. Donc abo bose bashoboye kuja muri ayo madomene bivanye no kumenya ingabirano zabo zimeze, reka tubashigikire. Niyo mpamvu rero mpamagara ayo ma entreprise bashoboye kuza kudushigikira kugira ngo kino gikorwa gikore neza, tugishikane kure, kuko objectif yacu principal no kugira tuvande image yacu nziza mu makungu, hama dushobore no gushigikira bino Rwanda cyane. Ku bibazo mwabajije byose birafise inyishu kandi turavyishura neza, ama nizere ko muriko muragerageza gutahura ibyo twavuze, kuko ari ibibazo byagiye biragaruka, ariko twari twabigerageje kwisigura neza. Ariko kubera ko turi kumwe, reka tugende twekeranije peut-être bariko barabakurikirana, bariko baradukurikirana kure cyane, bashobore gutahura. Duhereye ku kibazo cya Starboy, yabajije ati kuki wabaye best influencer w'umwaka uheze atashitse ngaha. Genda kwishure yuko kuba ataje ngaha si kubera hari ikosa cyangwa si kubera ngo hatariho kutumvikana, ni kubera ko hariho ibindi bikorwa twamugeneye kazotangura. Uyu munsi yari conference de presse y'itanguzwa ry'ihiganwa. Ejo bundi hazoba ikindi gikorwa cyakira aba influencer, cyakira n'uwo mukuru wabo, iyo mfura ya Irebe best influencer, azobashe kubapartaja byinshi bijanye n'ibyo yabayemo mu mwaka uheze iyo manda yiwe, kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu iyi competition cyangwa iyi edition twabwiye ko twahinduye byinshi, twameliyoye cyane kugira ngo bishobore kuzoshikira n'abandi bose. Azokora mu buryo bwo kumotiva n'abandi kugira ngo bashobore gushika ngaha, bashobore kwiyandikisha. Hama wabajije kandi ngo ni kubera iki hatabaye accompagnement. Kuba hatabaye accompagnement canke sinzi icyo washatse kubaza neza, ariko accompagnement ndibaza ni kumuherekeza muri iyo manda yiwe. Nkuko nabivuze mu ntango, hariho byinshi byagiye birahinduka, kuko edition ya mbere yarabaye tutarategura iyo commission izokwakompanya abantu, izobafasha kudiringa amamarche, izobafasha kubaha amaformation no kurodressa neza izo ngabirano zabo kugira ngo zibashe gushika kure. Rero niyo mpamvu mw'iyi edition twongejemo ibintu byinshi, twongezamo amabahasha, dushiramo amakategories kugira ngo bibashe gufasha bose, umwe wese ahari, kugira ngo yiyumve yuko ashobora guhigana. Rero icyo kiri mu byo twameliyoye cyane twongejemo muri iyi edition ya accompagnement y'umuntu kugira ngo bizobandanye bigenda neza. Hama sinzi ko wari ubajije ikindi kibazo wabajije ngo jury harimo bande. Uyu mwanya ntiharagera ko tubavuga, ariko nibaza ko ejo canke ejo bundi uzobamenya neza cyane. Tugiye kuwitwa Nibitanga Prosper yabajije, yavuze ati bazokwiyandikisha gute, bazokwiyandikisha bajyari kugeza ryari. Kuko nabivuze mu ntango, bazokwiyandikisha baciye kuri iyo website. Iyo website irahari kugira ngo ibafashe kwiyandikisha. Ibafashe kwiyandikisha baca bagenda babonye yuko biyanditse. Hama inyuma yo kwiyandikisha muri periode twavuze yuko izoshikako, kuko nibaza yuko iyandikwa bitangura kuri uno munsi nyene duhejeje kulansa ino activité canke ino edition, izoca ishika itariki 17 z'ukwezi kw'icumi. Nibaza yuko murumva ko ari umwanya mutoya, nibaze ko muza kudufasha mwebwe amamedia kugira ngo mudushikanire kure ino nkuru, bose babashe kubimenya, abo mu mice yose, kugira ngo bazobashe kudacikwa n'aya mahirwe yo kuba muri ino higanwa. Kuko kuja mu higanwa byonyene bizobaha inyungu nini cyane, kuko apa yo kudatsinda canke gutsinda twababwiye ko hari izindi nyigisho zizoba. Rero ivyo bintu bizomufasha kugira ngo adevelope ico kintu kiri muri we, ashobore kuzotera imbere, adatsinze muri uyu mwaka azotsinde n'umwaka ukurikira, canke bimufashe no mu bundi buzima busanzwe. Yabajije izobera hehe finale, nkuko mubimenyereye aho yabereye umwaka uheze n'izobera ngaha nyene.
hano kuri Arena itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka turimo 2025. Tugiye kuwitwa René Bizimana yabajije ati est-ce que culture na sport ko bitandukanye kandi tukaba tuzi ko la culture fait partie ya sport, est-ce que byoba biri kumwe? Agenda babwire yuko bitandukanye na makategori atandukanye kubera sport ni gisata kigenga kiri ku ruhande, kuko muri sport harimo byose, harimo abo ba natation, harimo abo ba football, harimo abo biruka, harimo abo bose bashobora kuba bari mu bindi byinshi. Donc sport ni ikintu kinini, niyo mpamvu culture twaje tuyishyira hamwe na tourisme kugira bidufashe kurogresa neza cyangwa kubashyira hamwe abashobora kuba bakora bimwe. Rero abo bakora bimwe bazoba bari ku murongo wa mbere, kabiri uje mu sport ama environnement na entrepreneur nk'uko twabivuze mu makategori. Uwitwa Tony akorera ikinyamakuru Mukubito yatubadira ati itogwa rizoba gute, nk'uko twabivuze neza nk'uko nahemeje kubivuga, kandi ibaza ko inyishu yiwe yamaze kwitoramo, kuko navuze yuko hazoba hariho juri nziza, navuze yuko iyo website ihari kugira ngo habe ko inscription, kongere hazobe ko na vote par après. Donc inscription ziheze, tumaze gusohora liste y'abantu biyandikishije, tumaze kubabereka ma video, muzoza murabikurikirana ku ma platform yose ya Irebe Media canke Irebe Company canke Irebe FM, tuzoza murabikurikirana ko hose, tuzobashirako dushaka ama video yabo n'ama video yose ko bakwiye kumwe batora no kungene muzoza kubashirikira, kuko n'amajwi yo ngaha mu kibanza y'amajwi muri public azoba konta. Rero nk'uko nabivuze itorwa nuko rizoba amajoro biri ngaho, juri n'igisata kigenga kitazinanye n'umuntu nkeka n'umwe, kizodufasha kugira ngo gitange ayo manota, ntihazobemwo iyo mpunzi, ntihazobemwo iki, ibintu byose hazobamo transparency nini cyane kugira ngo umuntu wese amenye amanota yiwe, amenye n'uwamusumbije icyatumye amusumba. Rero website nuko itunganijwe, na jury nuko itunganijwe, nibaza ko Tony yishuwe neza. Ikibazo cha Rosine akorera Itanganyika TV, nibaza yuko icyo kibazo nogiha directrice wiri wa Irebe, nibaza yuko aza kumufasha kugira ngo amubwire imbono ya Irebe FM kugira ngo icyo kintu cyo kuba uzoshika kure akimwishyura. Urakoze cyane. Okay, aranyibukije murambabarira Starboy ari kibazo yabajije kijanye na diaspora, nibaza ko nogiha CEO kugira aguhe umuco ukwiye. Urakoze cyane.